Ndatanze mwiriwe cane ku bantu mwese mudukurikira kuri no YouTube channel yacu. Reka nongere ndabaramutse mwese bivanye naho umwe wese aherereye. Kuri cover ya video mwese murabibona yuko ngira ndabereka uburyo dushobora gukorera amafaranga kuri Telegram. Guys, ubunya biroroshe cane yuko umuntu ashobora kwinjiza amafaranga menshi cane akoresheje telefone yiwe kandi yibereye muhira. Biroroshe cane, bigusaba telefone, bikagusaba megabyte, bikagusaba n'umwanya n'umuriro, aho ucukorera amafaranga. Nivyo rero tugiye kurabira hamwe. Imbere rero yuko ndabigisha ukuntu dukorera amafaranga kuri Telegram, banza ndabigishe ni gute bugurura konti ya Telegram. Ico nico cambere. Tugiye kubanza kurabira hamwe ni gute bapfungura konti ya Telegram itishura. Kuko konti ya Telegram muri ino minsi kugira ngo yipfungure ugurure konti, bagusaba yuko ukora abonema, uriha idolari rimwe kwiyinga canke ukwezi biravana. Ico rero nico kibazo tugiye gukemura. Ati tugikemura gute rero? Turaza muri Google Chrome yacu, muri Chrome twandike ijambo Telegram, hama tuce twandika ijambo app, Telegram ushiremo espace, hama app to down. Murabibona ngibi guys, muca mwandika iri jambo riri ngaha, hama tuce turisacinga. Tuza gushikira muca mumanuka aha hepfo, tuca tuza ngaha download Telegram beta, iyi muze kuraba ahantu handitse up down. Turaza kuhavyonda, turarindira gato, yabisaba yuko uba ufise data ziruka cane. Hanyuma turascrollinga tumanuke hepfo twihuse cane, muraza gushikira aha hantu hameze gutya. Guys, ico ukora ntuce ufyonda kuri download, ucuza aha hantu, ucuza ngaha guys. Murabe neza ahanditse mu gifaransa handitse ancien version. Ku bantu bakoresha telefone mu gifaransa, ancien version. Tuhafyonde. Hanyuma muraza kubona ngaha muca mushikira ahantu kuri ino page. Ico ukora wewe uraza, murabona ancien version ni ngiyi n'iyindi, duscrollinze turabona n'izindi nyinshi. We ico ukora rero uraza ngaha hantu ahanditse iri jambo cane kuri aka gafresh uhakande. Haca haza rero amatelegrama menshi hano hepfo. Ndibaza murayabona guys. Ngaya amatelegrama menshi. We ico ukora n'ubundi uraza, murabona ino hepfo ahantu handitse ijambo simora. Turahavyona, tugume tumanuka hepfo n'ubundi ruce kuri simora kandi. Tumanuke hepfo, tumanuke, dusubire kandi kuri simora. Tumanuke, turiko turahiga n'ubundi kuri simora. Ndabereka igituma tuguma tumanuka. Ahantu rero nshaka yuko twese tugera ni hehe? Nshaka yuko twese tugera ahantu guys, nshaka yuko twese tugera ahantu. Murabona ngaha hari ahantu hari May 8. Hariho n'ahandi hari May 6, hariho May 3. Ahantu rero iyo uza kudownloadinga rero wewe ni iyi guys, niyo nobakonseya kudownloadinga. Iyi ya May 8 ya 2025. Ku bantu bakoresha telefone z'igifaransa guys,
iyi ni lo 8 mai 2025 ucifyonda ko rero niyo tugira dutelecharge guys. Iyi nyene turarindira hanyuma uca scrollinga inopfu aha hantu aha kuri download aha hanyuma rero urahafyonda kuri download hanyuma ucuzi no hepfo ahantu handitse telecharge hama kuri detail murabona yuko telegrama iriko iraja. Umaze rero kuyidownloadinga iza gushikira ino hejuru. Ico ukora wewe ni iki? Urainstalla. Hanyuma uhejeje kuinstalla guys, uca uza ino muri telegrama yawe uhafyonda. Izoba yamaze gushika mu zindi application, izoba yamaze gushika muri telefone yawe. Hanyuma uze gukora ibisabwa. Guys. Reka dutangure ndabereke ukuntu bayifungura. Ico ukora uraza ngaha guys, uraza ngaha kuri start tuhakande. Hariho abantu bigora hinye nsubira inyuma gatoya. Ndabereke. Hariho abantu baba bumva igifaransa nka jewe, icongereza kirangora. Hari ibintu bimwe vyagiye birangora gusoma. Tushobora ngaha kuri continue en France. Turindire gato cane, hanyuma ndibaza bica bihinduka. Hanyuma ngaha kuri pay aha hari plus ushigira 257. Uri mu Rwanda nibaza ko ari 250. Hama ushiremo inimero hama ushonde kuri aka gafresha hama kuri wi. Hanyuma ngaha baragusaba yuko ushiramo ico bita adresse email. Awushiramwo adresse email yawe guys. Hama bahejeje adresse email yawe kuyishiramwo uca uza ino hepfo ahantu hari agafresh ino hepfo ino uhafyonde. Baca baza aho gutelefona, bisaba yuko uza kubikora ufise ikaramu, baca kurungikira code. Code wejeje kuyishiramwo rero konti yawe ya Telegrama ikipfunguka. Muri video rero ikurikira murabona yuko jewe konti yanje ya Telegrama nayuguruye. Igituma ntabiberetse nuko nta adresse email nimwe nsigaranye ntarakoresha. Nta nimwe nsigaranye ntarakoresha guys. Murabona yuko jewe konti yanje ya Telegrama ngiyi ndayifise. Aha rero muri video guys izokurikira nzoca ndabereka uburyo rero dushobora gutangura gukorera rero ayo mafaranga no gukireya amakonti ya Gmail. Nzobereka rero uburyo ushobora gukireya konti za Gmail imwe ugahembwa 0 amadolari ari hagati ya 0,21 na 0,17 na 0,20. Ayo mafaranga uciyabikura uciye kuri Binance. Kandi amafaranga nayo amadolari yamaze gushika kuri Binance biroroshe cyane yuko uciyashikana muri Rimikash. Idolari rimwe ndabibutse yuko ririko riravunjwa 6,200 kuri Binance. Guys, ku muntu rero yaravye ino video kuva mu ntango gushika ngaha, reka ndamusabe akande kuri subscribe. Ino video uyipartage ku bantu benshi byagoye kugurura konti ya Telegram. Hanyuma ejo saa 6 nzoca ndabashirira ko video dutanguye gukorera ayo mafaranga ndabereke n'uburyo dushobora kuyabikuza. Ciao mugire rero umugoroba mwiza, murakoze.